bacitwa abanyamurenge nta kibazo bari bafise. Uyu mumotari igihe narindi ku mupaka Ikobero narinzi ngo ntwawe n'umurundi. Mbe ino babita gute abari Kigoma babita baha turabahangaza no murabahangaza. Urabona plate number yiwe ni Mutanzania mugavuga Kirundi. Hii rero ni foreign. Unaona ko turi ku mupaka wa Tanzania kunapata habari. Fata habari za M23. Lakini abayafika Uvira abawezi tobo bakwita jewe shana irindi muba ukaba uri umurara none hari ico none se umunyamurenge mu kwidondo ahera ku murara hari usanga uri mushikanje uri umuki wewe je ndumugorora ndumugorora ntumva none ukaba umwishwa babasita je ndumwishwa basinzira aho ama nawe awe nawe ntangora n'umunyamurenge ama nawe ndumukongomani none usu umukongomani none uri umufurero ega mwese muri abakongomani ndumufurero uri umufurero okay nawe uri umurundi kazi reba ingene biryoshe umurundi kazi umunyamurenge umufurero barabito mwese mubana neza cyane neza cyane mwasigaye ko muza murahana abagore duhane nta muza muhana abagore urari nakimwe guhana nari nakimwe si ugufashanya ai none wapfa ndakubona cyangwa unopfa umbona ai asante sana yego nta murundi nta mukongomani yego tuza kumenya ko ari umurundi ryari dutandukanira kuri karangamuntu Kabembe bose nuko uyu wari kuvuga yari umubembe uri yarari kumwe nawe n'umubango bangu n'umugabo n'umubango bangu deja urumva ko nawe ariko arakwishurizo nako nishuri ubu chef doka n'umuki n'umunyamurenge icegera ciwe icegera cyo n'umubembe araha inyuma ya yaje ndasubiye kuramutsa kandi bakunzi ba Simbizi twari tumaze iminsi mutambona muri ubu buryo ko murabizi ko nani maze iminsi ndiko ndatembera ndaberekana hariya no musi rero nari nkeneye kubereka ukuri kumwe kuno munsi mu karere turimwo murazi neza yuko hariho ukuri ko kurahangana n'ikinyoma ari nayo mpamvu nk'ugwaruka rw'u Burundi twahaguriye tuvuga uti twe ko dufise ukuri reka tugusangize n'abandi nabone bashobore kubona uko kuri kuko turiko turaraba nk'ibibazo biriko biraba sutu muri kano karere turimo murazi mwese yuko hariho ibibazo biri aho muri este ya Congo murazi neza ko hamaze igihe intambara aho hari n'imiji yigaruriwe n'abahangana na Congo uri kurumviriza impamvu z'izo ntambara kuko hari abantu uko namanda yababwira kenshi bihaye monopole yo kuvuga hari abantu baba bashaka bo bavuze batareka n'uwundi bagira icyo yoshikiriza abo nibo babandi namabwira yuko bihaye monopole y'ijambo bazi ko bafise monopole y'ijambo bazi yuko ari bo bonyene bafise uburenganzira bwo gushikiriza ikina kiriye niyo mpamvu rero je navuze ati rimwe rimwe tuzandaza
ndabayagisha ndababwira ibi na biriya uko ndabibona, nkaguhereza n'umwanya usanga nawe wenyine aho uri ushoboye nawe kwironderera ukuri nkuko nagiye nakurondeye ata n'umwe yansavye gukurondera, kuko ntuzi ico ushobora kuba ejo. Ushobora kuba umurongozi w'ejo, ushobora kuba ufata ingingo ejo, mugabo hari ibintu ubwirizwa kumenya uno munsi kubera utazi ivy'ejo hakubikiye. Iyo umuntu ariko aravuga ukuri aritwa amajambo menshi, murabizi, muza musoma no mu commentaire naho waja ngaha, kubera mba ndiko ndavuga ukuri bo mu gihe abandi baba bashaka yuko ibinyoma vyabo ari byitwa ukuri, mu gihe ukaba ufise ukuri ba witohoreje, uca usanga wewe ufise ukuri bagerageza kukwita umunyakibi, kubera hari ibyo uri kuranyegurura abandi badashaka ko binyoguruka. Ndibaza mwese mwarakurikiranye ijambo nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashikirije abene igihugu, aho yari karavuga ku bibazo vya Kongo, aho avuga ati ababiteye ibi n'ababirigi. Ababirigi nibo bagiye kudelimita ahantu abantu bisanga ahandi bavuye ahandi. Muga ivyo ntivyabaye ku Rwanda gusa, byabaye ku bihugu byinshi. Ikintu mpagarara ko ni kwa kuntu ushobora guhazwa n'ibyo ufise. Turiko turasubira inyuma igihe izo mbibe byagenda uko, surtout nko mu Rwanda, mu batwara u Rwanda, inasenge y'u Rwanda yari umwamikazi. Aho ndiko ndaja kuri leadership. Ico gihe izi mbibe zigavugwa ko umuryango w'utwara igihugu no munsi yari umwamikazi. Ico gihe bakoze ikihugira ntibigende ko bavyemeje kujya nyene. Uno munsi ne babona yuko bokwimuga n'ubutaka bwabo. Ico ni kibazo buri muntu ashobora kwiyumvira. Nagira umuntu yirengagiza yuko igihe imbibe zigabugwa umuryango wa Kagame niwo watwara u Rwanda. Narumvise yuko igihe wa mu general yafatwa bavuga ko yishe, avuga ati inyiciye senge. Ico ni ikintu kimwe. Ikindi naco, imbere yuko tubandanya neza, burya Uburundi n'u Rwanda twaciye mu bintu bigomba gusa, kubera abazungu bari baje kudukorera ko bari bamwe bose barababirigi, kandi ababirigi iwabo barafise ibintu by'imice nabone wabo, kubera buryo utanga atanga icyo afise. Igihe baza mu Burundi, baza muri Afrika, basanze ukuntu Afrika yari itunganijwe, gusa Abarundi ukuntu bari batunganijwe. Abarundi bashira Imana imbere, bakagaburukira umwami umwe bari bayoboka.
bagashira n'u Burundi imbere igihugu cyawo. Nicari kivugo kuva kera, Imana, umwami, Uburundi. Ivyo bintu bitatu nibwo bwari ubumwe, niho hari bwa bumwe bw'abarundi. Bayoboka Imana imwe, bakayoboka umukuru w'igihugu umwe, bakagira igihugu kimwe ari cyo Burundi. Twese cyo kimwe n'u Rwanda, igihe haba gushinga uburimbi bw'ibihugu, twe turafise ibice twatakaje, za Bugufi, za Buha, byari ibice by'u Burundi. Mugabo nta Murundi yigeze haguruka ngo ariko aritwaza ngo abarundi ba muri Tanzania, ko abantu bavuga ikirundi ba muri Tanzania cyangwa surtout ngaha muri Kongo hafi hariho sheferi Rundi, aha nyine hafi ngaho. Igihe nagenda gutemberera mu nkambi, narahuye n'abantu b'abasheferi Rundi, abo ariko barahunga ubu nyene. Mugabo nta Burundi burigera bwitwaza ngo muri Kongo hariho abakongomani bavuga ikirundi ngo tugende kubitwaza. Nta Murundi aragenda muri Tanzania ngo agiye kwitwaza ngo abatanzania bavuga ikirundi. Ikigwa gishobora kwaba ni Tanzania bo yabakiriye gute, byagenze gute, babaye abatanzania gute, biyumva ko ari abatanzania gute. Aho niho hahambaye, ni naho na Kongo ikwiye kwigira, kuko Kongo yoyo imbere y'96 nta moko yabayo ari ameze ukungwa abahutu abatutsi, kubera Kongo ni igihugu kinini gifise amoko menshi. Mu birangamoko harimo imico, harimo ururimi, muri ibyo by'imico barimo kwemera la majorité y'abanyamurenge ibisirimba usanga araba. Mugabo muri Kongo bitwa abanyamurenge nkuko nyine cyo mu kwibwiye yabivuze, ntibigeze bitwa abatutsi. Batanguye kugira ikibazo kuva igihe biswa abatutsi, bacitwa abanyamurenge nta kibazo bari bafise. Ego harabaho ryakumirwa rito nko muri meme no muri Tanzania hari ukuntu bajya bitongo nabahangaza, hari ukuntu nabone usanga bagiye hariya za Dar es Salaam zande basanga ariko aravuga ikirundi, usanga bamwitiranije n'umurundi, kubera uno munsi buri bihugu bigenda bikinga nyabe ba infiltre n'ibingirano. Ukorana nk'ubikorera muri Kongo bagiriza yuko ari abantu bagiye kwinjira mu gihugu bitazwi, ko murazi yuko na James Kabarebe yabaye chef d'état major mu Rwanda no muri Kongo en même temps, murabizi ari umunyarwanda. Andro ngomba kugera just imbere yuko mbandanya, banza murabe gato uyu mumotari igihe narindi ku mupaka Ikobero, narinzi ngo ntwawe n'umurundi. Ngeze hageze kururuka, mbona moto yiwe yambaye plaque ya Tanzania. Ndamubaza ati ko wambaye plaque ya Tanzania? Cyambwiye ati genda mu Tanzania ndumuhangaza.
Umupaka wa Tanzania ugarukira. Baba hano twageze. Aho hiyo mutagaze twageze. Naho twaguca amazi. Umupaka ni hehe? Hano ndiye. Yene, sawa. Ariko ubutaka bwa Tanzania. Sasa turi mu Burundi nga. Tanzania. Hano ku mupaka uri. Nakaja kano wapi? Uri mu Tanzania. Urumu Mbe ino babita gute? Abari ya Kigoma babita baha? Turabahangaza. Mwe murabahangaza. Umva mwe muri Oya ngao mabitatu. Sasa namjua sana. Uraona ibibazo by'u Rwanda na Kongo ni the same, ni nk'aba bavuga Ikirundi. Natwe ngo twitwaze rero aba. Urayibona? Urumva probleme ya nani? Asante. Urumva ga bro. Iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo. Wana nk'uyu kwavuga Ikirundi sample. Waruzi ko nijya moto yari ko yambaye plate ya Tanzania. Urabona plate number yiwe ni mu Tanzania mugavuga Ikirundi. Iyi rero ni foreign. Urabona ko turi ku mupaka wa Tanzania. Mvuriziki yabo twayaze nawe. Namwe muravyumva. Namba uyavuga Ikirundi gutya ari mu Tanzania. Akimva yuko ari mu Tanzania. Kuki umukongomani avuga Ikinyarwanda cyangwa avuga Ikirundi? Mbega kuki umukongomani avuga Ikirundi we ko atakibanza afise muri Kongo? Sheferi Barundi irahari. Bobo ko atabanye kongomani babirukako. Mbe mwibaza muri yo Sheferi Barundi abitwa abahutu n'abatutsi ko batariyo. Erega n'abarundi bisanze muri Kongo. Mugabo ugacubona inyuma y'ivyago gihugu cy'u Rwanda cyashikiye mu 94 nkuko byari byabashikitana n'icenda, bakabona yuko vyiza yuko bugenda kudestabilize ikindi gihugu. Uburundi byarabaye imyaka haba ama repetition y'ivyago. Mugabo baratindigiye abarundi baricana baravuga ati stop. Baratura solution ingene babana n'ingene bagabura vyose. None biva kuki? Kubera iki Kongo idahabwa ayo mahigwe nayo niyo kwitunganiriza ivyabo? Ko mu bihe vya Mobutu abakurambere nabajije bose bambwira ati ivyo bintu vy'amoko ntabyo twigeze twumva. Byatanguranye n'94-95. Abarundi bose bagira ibibazo isi nzima bahungira muri Kongo ko cyari igihugu cy'amahoro atavangura atakiriye. Aho mumane barabanyamahoro. Mugabo nyuma y'ivyago byabaye 94 mu Rwanda, impamvu zibatira Abanyamurenge kubera ariyo baba, ariko ubutaka bwabo ari ku isi yabo, baja kuja mu bibazo kubera bagiye kwitwa abatutsi. Barambuga ubunyamurenge bitwa abatutsi. Kuva ico gihe batangura kugira ingorane zitigeze zibaho. Burya mu biranga ubwoko harabamwe n'ingene umuntu asa. Hajya muri Kongo hari abandi bantu abakasayi baravye nabone ubarabiye kuri apparence uvuga ati aba n'abatutsi. Mugabo n'abakasayi bafise n'ikirimi cyabo n'amazina Bangalula. Mumuravye gutyo kibaza ati hawe n'umututsi. Mugabo n'umukasayi kuge n'umunyamurenge ukwitwa umunyamurenge.
Naratembeye barakora rindi Muyinga ajya nkabonye ujya mu motari yantwaye kuri frontiere Ikobero. Ngiye kuraba naciye mu kambi y'impunzi y'ahantu bita Musasa. Ikintu kimwe mugomba kumenya nuko namba nyine cyoro mukuru w'igihugu cyacu yavuze ati abanyamurenge n'abakongomani aho ngomba guhagarara. Reka ndabatembereze mu nkambi y'impunzi Musasa ahahungiye abaje bava muri Kongo. Aro ni muri camp. Aro mubona muri no camp haba abantu bose. Ka selfie shira kuri mu minembwe wacu. Oya. Nturi ku isoko se? Nyiri basi twidondorane basi. Uri mu bakwita gute basi? Oya sindimo ndagushiramo. Ijo nyine. Bakwita gute? Wanyita Yvonne. Yvonne. Urumva nyine bimeze? Ahepfo nga. Aha ni mu Barunda. Bravo. Aha ni mu Barundi. Hamwe no side yino mu Banyekongo. Urumva niyo mpamvu nakubwira yuko kandi ama eglise sanzwe abarama antite ari nyuma y'ikambi. Nibwe nababwira bita ama cellule aniho impunzi ziba zibera. Abemere. Salama baba. Kuna pataka habari? Fata habari za M23. Lakini abayafika Uvira. Abawezi tobo. Ni sawa. Mezenes. Comme on vous go. Telefone duteye ubwoba. Namwe muraba refugee nyene nganye. Mwe mnatinya kamera. Mugabo abanyamusasa baramaze kuba abanyamuji. None bananje ko mba mbirimo. Sheri bakwita gute sheri? Ndashaka. Ngende umugore. Uri umugore barashaka. Twese gatura abagore. Namukogura inga. Tango mirimo nga. Urafise umwana, ufise umwana, urafise umwana. We bakwita? Jewe Shana. Irindi? Muba. Ukaba uri umurara? None hari ico none se? Umunyamurenge mu kwidondo ahera ku murara hagiye usanga uri mushikanje. Uri umuki wewe? Je ndumugorora. Ndi umugorora. Ntumva none. Ukaba umwishwa? Kwabasita. Je ndumwishwa abasinzira. Aho. Ama nawe? Awe nawe nangora n'umunyamurenge. Ama nawe? Ndumukongomani. None usu umukongomani none? Ndumufurero. Uri umufurero. Ega mwese muri abakongomani. Ndumufurero. Uri umufurero? Okay, nawe? Uri umurundi kazi. Ndabingene biryoshe. Umurundi kazi, umunyamurenge, umufurero. Barabito. Abiko butamu sasa. Abiko bitamu. Joani, sibikora. Simnasaidiza nyebote. Simukobye nyebote. Simukobye. Petu wabonye umwana w'abagorora? Petu zaze gushaka ino peti bazoguha. None ubona biraryoshe. Kabonye kubitira. Umutekano nga mu nkambi ni wose. Ni wose. Amahoro umutekano wabura mu nkambi. Mu nkambi nta mutekano ubura.
mwese mubana neza cyane neza cyane mwasigaye ko muza murahana abagore duhane nta muntu muza muhana abagore urari nakimwe guhana nari nakimwe si ugufashanya ai none wapfa ndakubona cyangwa unopfa umbona ai asante sana jera ndiko ndirenganya nyene ndamutsabi wacu sibyo none so narababwiye aha ndi muri camp yewe ndi muri camp de réfugiés comme mubibona bone neza ingene abantu bibanira. Salama mama. Salama. Azim. Uko bien? Safi sana. Mubona rero ni muri camp. Mama ni sawa? Tunatembea muri camp. Sa? Ubona ndiko ndabukamera? Uri sûr? Arumbeshe? Ni sawa? Yandi muri camp. Msamwiruka? Murabona inzu ziri muri camp. Samwihisha. Muko muri fotora? Tanti ni sawa? Mezones. Ndiko ndatembera muri camp. Ndimo nembera mu nkambi. Salam. Ça va bien? Mezones. Ni sawa bene wacu? Muraho ngaha na mahoro? Twe natwe turaho kabisa. Uno munsi twavuye Bujumbura tuje gutembera muri camp. Kugira turabe ingene mubayeho ko amahoro ameze neza. Babonye gute no? Nimwe mutubwira ahubwo. Oya amahoro tumeze neza ariko uze ko waje kureba ko turaho. Sa? Ego. Nukuri urumva ari abantu bace bakubwira ati nta mahoro. Amahoro mu gihugu amahoro irimo. Ugomba murya ibitoke. Kandi aha iyi serire bayita gute? Iyi serire? Iyi serire. Oya iyi ni quartier. Iyi quartier? Quartier 16. Amugomba murya igitoke. Nico mwahinze? Aya ntaco ni sawa. Bayiguse. Singi bigaro n'ibitoke yagira uhane. Oya baguse. Ari ibyo mwahinze. Okay. None dufate nka mu makarti. Quartier imwe ibamwe imiryango ingahe? Iseri imwe ifite abantu inzu 12. Inzu hari inzu sangirwa abantu nka 12 8 7. Okay. Hama ikindi naco juste mu kubaha amazu kenshi muba mubana mwese kabisa tangorane abakongomani bose oya mvuze apana barundi mvuze bose amoko yose ikongo bose kandi mubanye mu mahoro tari nta kibazo abarundi nabo mubanye gute apa ariko ngani muri camp abarundi nabo mubanye gute kazima mwebwe ari na bene wacu ego bene wacu mubanye gute na bene wacu amahoro ni kuko kwawe nawe wasanze arako okay mwavyumvise tubanye neza n'abakongomani abana ba mugani twidondoranye je ndi Maniragabo Maniragabo ego we mbaza nk'umunyamurenge
kujya kuna aracyari kabaza amazina sawa sawa twagiye mbaza oya ntari mbaza we uri ntacyo uri Maniragaba Nindereye Nindereye ndi mwene Nindereye ndi yego mama barubiki yego kumutambarije umurara naora ndumuki ndumunyoni yego wabavumu yego nabo mugiri wanyu nawe naje nitwa John oya John oya yazina ryari yo kuri gakondo John itwa John none kuri gakondo byaba John Jesse navuze Maniragaba none itwa John nitwa Idrissa witwa Idrissa mugaje ndi Maniragaba uri Maniragaba wame wewe wambe banza umanure kwanza iyo kamera wachiume sana nidanganya John mfano hapa niko na vole yake alitengenezea korali yetu hapa korali yenu hapa ya vote zangu shusha hiyo kamera Huyu wa radio gani sina maana kwa ni wa TV gani anakuwa mwari telebe isas hapa wa RTN hapa tunarukia radio hizi tatu tumalize kwanza John tumenyane kwanza yakugao nawe banza kure ko tuanze tuvuga imisi kwe ari misi tatu ya zako tuyaja ko gutekana ngo oya simva ngano hanyuma nahandi wewe mbere muga ni John wandi one waliyaza umurara umudaho umudauko abadauga turabafise Burundi barafise Burundi yego n'abakora mudaho Burundi baba amuka bumwishwa w'abanyabyinshi w'abanyabyinshi biwacu mama n'umunyabyinshi muzi y'abakoma y'abakoma safi sana so bene wacu ndi mu nshuti zanje imusasa naheruka muri 2015 naje kubaramutsa muri telefone ngohereza watumwe yurukumbuza geze urego geze muri Amerika hirya yo ngaha ari muri Kongo oya hirya ahanyene mu nkambi oya ngaha Dar es Salaam Dar es Salaam safi sana je naje mu nyuma navuye nshaka warashaka narashaka n'iryo bundo mashi mubona ko maze imisi narashatse kandi ari nzi ko je nzoza gushaka mu bayumbe none babakwirukanye umunsi oya ntibabanyirukanye mwe ahubwo sinzi impamvu sasa emara ari Bujumbura ego akazi waragahebye kwe cyangwa kubitira hose hose yego nta murundi nta mukongomani yego tuza kumenya ko ari umurundi ryari dutandukanira kuri karangamuntu gusa nyuma ya karangamuntu dufitaniye imigenderanire ubusanze hari abakobwa babiri b'abarundi bari bavuye hano gusura bavukanye nako inshuti aho hari ibitoki hari ivyera hasi munsi y'inzu hari ibindi vyera mu barundi mu ncamake dufate nk'umurundi yejeje arakuzanira akaguhereza cyangwa jewe nkamushira kandi nta faranga gusaba hoya naje ntazo musaba nawe ntazo umusaba hama juste aba dufate okay aba biruko nyene juste no mu bantu uzenya bose n'abakongomani bose haba bashi haba babembe bose nuko uyu wari kuvuga yari umubembe uri yarari kumwe nawe n'umubango deja urumva ko nawe ariko arakwishurwa nako nishuri ubu chef doka n'umuki n'umunyamurenge icegera ciwe icegera cyo n'umubembe araha inyuma ya yaje urazi rero je ufite impamvu ibi byose ufite je hari kibazo kimwe mora nibaza kuko inone dufate nka amakuru abantu usanga bava muri Kongo kumva ngo mama mwatikuranye dutikuranira
mvuze ivyo iyo apana ha mugabo ngaha murahana ibitoki abageze ega nahariya barabihaye none abantu baza batubwira none baza batubesha none baba bashaka barababesha umva nk'uno umurundi ni umurundi ngo ariko arubaka ngaha muri ka kandi ubu ashumbona muri ka musigaye mugira izo zimeze fresh none si ukuramba uyu muriro barawubaha oya uyu nturi mu mazi uyu ni ibitara direct bikora hanze ma toilette ku mabombo mugabo aho bikora ni ku mabiro y'aba partenaire selem mugabo mu nzu twifitiye ama plaque soleil n'ama batterie n'ama television muri ya fresh ufise batterie kiye television ari radio amakanisa gute ama igirisi ko mudaherutse kuntuma ni mwerutse gusora album nawe ntiwaruherutse kuvuga wewe heruka ko wakaje muri audio kwe ubu muri vizi wewe ugarutse uri umumenyesha makuru w'igihugu kandi waraje uri umumenyesha makuru wawe wenyine ni hatari urumva ama eglise araho turasenga turi kumwe n'abarundi mu eglise amakorari aracanze yose tusa ibintu byose bitandukanye uko ni nta migenderanire n'imwe mibi ihari hagati y'abarundi dufate iyo mukeneye dufate barako nkamurika nk'umuntu aravuga ati je mfise ubushobozi bwo kugenda kuba mu muji babikicaye kugira babe abayirbe uburenganzira bw'abayirbe buva muri HCR nawe ni yego mugabo abayirbe nabone barahari benshi usanga bari nyine no mu abayirbe bose no bamenya kuko ntibigera baza oya kandi ari umuyirbe urumva igisagara cyose abarimwo simenyana n'umuyirbe oya twomenyana nk'imujumbura ngiye nuzoze kunda musa wewe oya nawe uzobanza ugaruke ku mundi warusha nawe uzohanza ugaruke ureke kuza uzanya amakuru ngo numara urangirizamo na gahunda yo kuramukanya uzobanze hama ikindi kibazo kimwe ni murahana abageni none hari uwishakira umukobwa vuze juste abakongomani bose bari ngaha uko amoko yose hari turabahana kubera ko niko nkubwiye ati ntawe uzana umukobwa ngo amwitwarire kubadite yego nukuvuga ngo aho rero abageni turabahana neza cyane neza kabisa barimo ntabwo bari benshi ariko kandi barimo wamubonye w'amakarana kandi n'umukarituzi jambo mama mama Moize mbona ni nyama za mama Moize bazima mama Moize na miaki ongea na mgeni siana kuongelesha mimi nafurahi kumuona mama Moize kabisa ubugeze kuba nabanga abana nabi wao abanga aba hakuna tini hapa abana bumuturanyi nabo mwiganziriye hano ijya muri make aba bose ubona ngaha nabiseri okay dufate haja haba mufure haja haba umunyamurenge hariya umunyamurenge mufure haiko basi niko na kushika iyi nkiyo ni ifise abantu bake narimo benshi ni nayigiyemwe umubembe yari mu mubembe yari mu mubembe yi hama aho haruguru harimo abanyamurenge batatu andi yose nababembe nta ufite inzu zibiri zikurikirana ari abanyamurenge harimo safi sana merci beaucoup ni nko bazokubwira yuko n'abahungiye mu Rwanda mu 2015 mu Burundi hahunze abatutsi nko kwera ngo abatutsi bariko barahohoterwa bisigura yuko bo barafise uko kuntu baba bagerageza kugomba kudandaza iryo jambo rya umututsi mugabe jambo riguma mu kanwa rigashika inkonda ijambo umututsi ryarakoreshejwe mu kurenganya abandi uravye intekera abantu bikoreye intekera bazira iryo jambo ni benshi abakongomane bataye izabo barahunga baromoka imfuvyi zabayeho abaguye mu Rusizi bariko baragerageza kwambuka ndazi ngene bambuka hajya narahungiye muri Zaire ndazi ngene baca mu Rusizi
ku bitumba by'igitoki ku mashitingi kuki hari gishitingi uje igatoboka utazi koga mwese mukagenda barimo abana bari je nka jewe nimwibaze igihe munga tuja muri Zaire nari mfise imyaka 5 banjabuka n'amazi rusizi rurimo ingona n'imvubu imbere igihumbi kimwe n'amajana 9 na 94 na 5 nta munzi y'umukongomani yabaho nta munzi y'umuzayigwa yigeze baho uzora kumvirize abajya dufate nk'abajya bafashe Goma arakubwira ati ngo tumaze imyaka 30 mu buhungiro 30 umvirije imyaka 30 yose umvise ifitanye isano na genocide yabereye mu Rwanda yoro bakora vuga ati u Rwanda ni gukora destabiliza region urumva neza yuko uwiswe impunzi wese à part biya bya 59 bituma za 65 68 72 habe byago mu Burundi arabaho izindi impunzi zihunga ni nako kwa impunzi mu Rwanda no mu Burundi bahunze ico gihe 59 65 mu Burundi 72 byo guhuga bica byiri kupa hamwe harabandanya ubuzima muga muri Zaire nta muntu yigeze yitwa impunzi nta n'umu déplacer yigeze abaho muri iyo myaka inyuma yazanambara z'abamayimayi murere uriko harabara umuntu avuga ati je ndi impunzi maze imyaka 3 mu buhungiro urumva yuko umuntu aba afitanye isano n'ivyo Rwanda niyo mpamvu urumva ariko araba byose ari abanyarwanda mu Burundi rero le fait que impamvu tuba turiko turumva ziva nko mu Rwanda ngo abatutsi barageramiwe ngo mu Burundi ngo korahotera abatutsi mu Burundi nta mukongomani w'umututsi yigeze bwakira mu nkambi z'impunzi ziri Burundi nta mukongomani w'umututsi abayo habaye abakongomani niyo mpamvu n'amakarata babahereza na makarte des réfugiés y'abakongomani no mu nkambi bamwe n'icapa kibigaragaza biraboneka neza yuko haba abakongomani none dufate nk'uko ukeneye kuzi Bujumbura bigenda gute Nkeneye kuzi Bujumbura bisabira uruhusa rumeze gute ni ruva muri oni kuri tampa ego ruhusa ntaho noje kubera ko ndafite uruhusa yego uruhusa ni ibyangombwa bampa muri oni batabimbaye sohoka inkamba ari uko nemerewe gusohoka bihanguriro na onipra niyo leta yayo none genre dufate nk'ubu nka dernièrement harabaye umusako barafata abakongomani benshi harimo n'abanyamurenge batari bafite ibyo byangombwa bituma mu mujyi n'ibyangombwa bimeze bituma tuja mu mujyi Bujumbura yakidedu ibi nayo bimeze gute akidedu nomenye ukuntu nyigusigura iyo uri hano sinyifite kubera ko sinagiye ariko urumva ari inza yigira ayihabwa na urumva nk'ubu iyo basanze atakibare ufise sanya bisha bigenda gute basanze atakibare ndafatwa kuko urumva simba ndimpu atakibare mbafite iyo bagufasha bisha bigacagutwara rero baramfunga imisi ngaho oya nomenye imisi igipolisi nico kimenyera imisi bafunga emwe baramunyuma barakurekura baramurekura bande kurabanje kubaho negotiation ariko kandi ico nizeza nta uzugenda adafite icango ikiba none ivyo dufate nk'ivyo biba kuri bose ba genre bose baba abanyamurenge baba afurero baba nibo impunzi yose none ifite icangombwa bayihanikima kuko ntibandikaho ngo uyu umunyamurenge ngo uyu umubembe bandika no mukongomani ni Kongole bandika ati ni mukongomani wenyine uzana icyangombwa werekana ikarita zonyine werekana ikarita ati ikibari
bizowerekana ivyo bindi rero byo kuvuga ngo umunyamurenge ngo mubembe ngo mupfure bibera inyuma y'inkambi twebwe aho tutari nimwe muduza kudutandukanya ariko twebwe turabakongo abundi barigera batandukanye oya kandi nawe waje ubaza ngo umunyamurenge ngo oya umunyamurenge ni gute urazi impamvu suko batandukanye ya ni novuga gute n'amatribi buri gihugu kigira amatribi urabyumva uranga Tanzania ifite amatribi arenga 300 kandi barabyishimira sibyo natwe tridi ituya voilà hari impamvu nabikubajije uko kubera hari abandi bo busanga ni simple urabyumva natwe urumva ugasanga ni ibintu bisanzwe kuba mu matribi kuko urumva ni identity ubu nabyishimiye kandi bibana byiza urazi yuko je natanguye kwinterest ibintu byo kwidondora kuva nawe gukora n'abanyamurenge ndamenya ati ujya n'uyu wacu ujya ni mu muryango turi mu muryango umwe kubera twidondoranye sivyo turanamenyana turanamenyana ni ibintu byiza cyane ndibaza sinibaza yuko hari abarundi baba bamaze kubavangura abarundi imyaka yose maze muri kawa amaze imyaka ingahe nyinshi maze imyaka 18 n'amezi muri 18 ans 2007 kuva 2007 hari vangura umurundi yigeze avuga ati reka batugire uku cyangwa uko oya si kuvangura navuze su ego nari nguhaye urugero ukuntu baza bavuga ngo uriya si umukongomani ngo no munyamurenge oya nanje ari umuntu abwiye ati ega ari giye usanga namwe byamaze kubandukira ugasanga uri kuri dondora ati je ndi umunyamurenge atunuma bwa uri umushi cyangwa uri umufurero kumwese muri abakongomani nanje nangivyo urevyo nyine uravuga nivyo nanje nanka bisaba yuko mwese muri abakongomani niyo mpamvu imbere yo kuza ngaha nabaje gukamera ijya carte ijya pancarte iri haje assistance aux réfugiés congolais ya mutara abakongomani hari assistance wabonye urumva munyamurenge si assistance munyamurenge ni assistance de réfugiés congolais haba abakongomani bisigura yuko uburundi burazi neza yuko Kongo ifise amatribi menshi niyo mpamvu bose bita abakongomani n'amakarata ibahereza abayanditse ko Kongole mama moyi wayibuze suko biba bimeze nivyo tu naho bigarukira gusa icyari gihari narije kurondera narije kuraba ati ko twabisaba abakongomani banye neza nk'abakongomani ivyo navyo bambwiye ati sukora neza n'abakongomani gusa n'abarundi tubanye neza so bene wacu ndo ibyo mwene murumva ingene bibanira neza arababanyi ivyo kubacanisha mu vyama biva hanze hari abantu bagiye baravuga ngo mu Burundi ngo baraza ngo bagapakira abantu kabatwara urumva neza yuko hariho uruhusha uhabwa akidodwa ukuba mu gisagara cyangwa uruhusha wahawe bwo kuja gutembera mu gisagara none we bagufatiye mu gisagara hariko araba umukwabo basanze nta byangombwa ufise umva bya bigenda gute niyo mpamvu rero ubu umuntu aza arabaho ukuri umuntu nimugumana ibinyoma izi mikrofone zabereyeho ntizabayeho kubw'ababeshi gusa ntizabayeho kubera abantu baze barabatoxika babaroga babahereza uburozi batamika uburozi ngo ni kubera bafise droit yo kuvuga bafise liberté d'expression liberté d'expression sukuroga mugenza wa liberté d'expression suku désinforma suku désorienta suku déstabiliza umuntu kamunonera ubwonko liberté d'expression ni gushikiriza icyumviro kiza gifasha umuntu nkuko je nabikoze nkajya mu ikambi impunzi nkabereka ati babanyamurenge muzamuvuga yuko bajyana ngaba rabi ngene babanye nabandi President avuze ati nta munyamurenge nta mututsi abaho mu Kongomani ni kubera igihugu cya Kongo ivize ukuntu cyubatse nta bwoko bw'abatutsi bubayo kubera ibi bintu byitwa by'abahutu n'abatutsi uravye mu Burundi no mu Rwanda nta difference bafise uravye umuhutu akwinka umututsi akwinka
umuhutu arasaba irembo, umututsi arasaba irembo. Hari imico imwe usanga imico ni imwe 100%. Ukeneye kubena ati n'umutu n'umututsi genda umurabire ku bugeni, ukeneye kumenya difference y'ingene bakwa bayakoye iki. Hari amoko usanga kw'ingurube bakayakira kubera ni umuco wabo, ugasanga ingurube iri sacré. Hari n'ubwoko bambwiye yuko ingona baba ari très sacré, ariyo symbole y'umuryango wabo, imiryango, ubwoko. Mugani waza kuvuga ngo mu Burundi cyo kimwe no mu Rwanda ugomba kudandaza ibyo ngo ubwoko bwa ngo babarura partir y'izuru burebure bwaje umuntu abafise. Mu Banyamulenge n'ubwe no wogenda ukagera rusansuma neza, uza gusanga bakoresheje ya maikere na bya bipimo. Hari abantu benshi bavuga batoya ni wewe nuri umututsi, peut-être uri umuhutu kuri umunyamulenge kuri uvuga ikirimi cegereye cyo mu Rwanda no mu Burundi. Nuko namahanga yagira yisanga ari kureba frontiere yabo. Ni histoire. Rero barundi bene wacu nico turasamazwa ngo twemirizo turamiragura ibinyoma kandi ukuri tukubona. Tuhaguruke tujikirane twitaneho. Urumva rero uno munsi rero iyi niyo message nari navuze ati nibwire tutabivuganye ko munabone yuko umuntu abandanya akomeza urugamba agenda hana hariya abera ingene ubuzima bwiwe ingene hifashe. Politiki ivuga ati umunsi turonka ibyo ufungura umufuko turonka amafaranga. Murinze mubona nkani kobero mukabona imiduga iri kirinjira, mukabona ya maremorke ya matrela mubona ngaha ya makamyo azanye imizigo byinshi nivyo kubaka, mukabona iyo kirubakwa kikagira iki. Ucona neza yuko mu Burundi kibazo cy'amadevize siriba cy'amafaranga. Abarundi barakoze bararonka ibyunguka, ahubwo ari abarundi bamwe bamwe imitima yabo bayitaye. Rero naho dukomeze duhangana nabo ubu turi mu bihe by'umwimbu unuko ari ivyunguka. Mwabonye ko n'ikiro cy'ibigori cya dugijwe. Tubandanye rero dukunda igihugu, tubandanye dukunda Burundi ko nta kindi gihugu tuzoronka atari iki. Ibisigaye Imana ibahezagire, inabakomeze mu byanyu no mu banyu muhezagirwe.